Gawe. Ashiri none Inde sheri wa inde. Ariko sheri ugira umaramazi Inde we nakubwiye gute. Ugira umaramazi kandi nzanye abandi batipe bashasha. Umviriza kamera gwe ni mwumva mwebwe ahubwo mushaka umuntu kwa bameni. Ubwo tware tuze kumusabira ikigongwe. Kumusabira ikigongwe ngande. Wazize wakoze we. Ndasavye ambabariri. Yibuke iyo twavuye akubita gatima mpembero. Yibuke ikizano baramukorera kimwe basi. Ari umuzanye kamera mirango karavugiwe uyu n'umuzi uyu angwi nini upanga kunuku uronde na prasera ko je vision yanje siyo kuba mu hanze shaka tuze tubane. Bakunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambe nyuma ya kamera ni Alexon abananye bahamasa namamize neza cyane muri ngoti cuma bendera cuma no musi tufise bendera y'umugabo urabona yuko umugabo w'umugangi cyane ariko uyo mugabo jewe ndabatera inkuru ni umugabo asanzwe mu buzima akina amafilme kandi afise na company yiwe wenye naza kuyivugira izina ariko gikuru nuko tuje gusaba ikigongwe nje kumusabira ikigongwe muribuka yuko uyu unya uko byagenze tuzobona abantu babyibushe tukibaza ati mbere basha bimeze gute umuntu agazosanga abayeho mu buzima yararongowe ariko mwibarabara ntitwa twomenya ati umuntu yararongowe bimeze gute yitwa Fazo numwe mu bantu muri kino gihe avuga ngo majambo menshi agiye atandukanye we yari tomboreye yihurira n'iki Diaspora sivyo none Fazo umeze gute umeze neza je meze neza ariko sinovuga yuko meze neza cyane imeze gute none Fazo nawe urazizi yuko nameze neza imeze gute Fazo umviriza zimema gusa nidute umwanya kuko ndabona umengo wowe wavuzana birebire urazi je icatumiza kukurondera wewe man shaka umfashe ndagufashe Fazo je gufasha ndagufasha mugabo ikintu kimwe ujya mu kobwa byagenze gute kugira mumenyane nawe kubera yakwirukanye urazi abakobwa urumva bamaze kubona yuko urensamu wambara ukabeko ni byinshi bakwiyumvirako sasa byose meze neza urumva sasa amaze kumbona urumva deja aca umengo yuko aranyumvira byinshi akimvira ko ngendana n'abakobwa benshi niyo mpamvu yatumye nsohora mu rujya rugo gwiwe ariko niyo mpamvu naruha urumva kandi sinzigira nduha negerezwa kwame nyuma yo kujya mukobwa ndamukunda cyane none kwadubwiye ko afise inda yiwawe nivyo cankwe nububeshi kugize ko musaba ikigongwe uvugisha ukuri kugira tuve ngaha tubimenye umviriza Jasmine ndakubwire nivyo kuko iba atari ivyo simba ndamwiruka inyumuko amfitiye amaraso okay bakunzi bacuro TV urumva rero tugendere ndibaza aho ahaba none ahaba hanyene twashise ahubwo tunyaruke yes bakunzi bacu none Fazo tugende turayaga kidogo ujya mukobwa kumenga arabyibushe nawe kabubyibushe murashoborana uvije zimema none ndakubaze gato wewe none ku muryango wirigwa wuguruye ariko mujiro kugawa sasa cyatse kuvuga yuko mubomboranye ibintu bikaba neza none ngare dodori gabanya yashaye ibintu byawe shaza zimema nawe karibu ese bakunzi bacuro TV iyi ni content novuga yuko irenze uwo umudukurikirana hodi basi nisaka twabaze gushika yes dodora none mugabo urabe ndabona umengo oya nta kibazo wogira afite ni witinye ngahani muhira yes Fazo nubwo uko nawe tuvye kubiri ngaha karibu Uje ukora iki ngawe? Ashiri none Inde sheri wa inde. Ariko sheri ugira umaramazi Inde we nakubwiye gute. Ugira umaramazi kandi nzanye abandi batipe bashasha. Umviriza kamera gwe ni mwumva mwebwe ahubwo mushaka umuntu kwa bameni. Ubwo tware tuze kumusabira ikigongwe. Kumusabira ikigongwe ngande wazize wakoze wewe. Umviriza sheri. Inde sheri. Muramukanwa kwa Jesse ndishira urumva. Ariko sheri kuko ushaka ko ahubwo ege kuko nze ukoresha kubucafu imbere y'inzu yanje akumwe nusa umviriza Jasmine nukuri uyu mukobwa sindota nifuza kumutakaza kuko urumva novuga yuko niryo sengesho ryanje rya buri munsi ndamukunda mu buryo atawundi mukobwa nukugira ndo nkayoza andutira uyu sasa niyo mpamvu vraiment please nukuri ugenda bebe kugira ngaruke gaha nuko kamera imana yapana jewe Jesse ndi imana uribega ivyo wankorejewe uribega ivyo wankoreye umviriza bebe please inde shiri wa n'amajambo y'abantu umviriza gusa urazi yuko ufatisha vuno kuri nitukigera twubaka kandi dushika kure umviriza gusa Jasmine jewe nukuri ndabazanye ngaha kugira ngo uranyumva Jasmine nukuri mumfashe
mumfashe namwe zamviriza nawe kameramera ubu nyene subira inyuma musohoke mumvire mu nzu amanzi rinde none nigiki cyo utamubabari aretse ivyo yakoze ati binangiriye umviriza bebe nukuri byarashise ndazi waranyagiriza benshi sawa wanyagirije yihanuye basi namba byaraba muri make navuga Jasmine yihanuye sindamukeneye ariko nongeneye gute mfise isuri to idashobora kugendana nawe ariko gabe we kutangira ikigongwe mu gihe kurangira ibintu bidashoboka oya sinigeze ndabikora Jasmine n'amajambo y'abantu ababanyi ukuntu abantu basanzwe bakundana ubona Jasmine ukuntu abantu basanzwe bakundana ababanyi nasanze bitabaryohera bitabahimbara ishugwe ryiza ritotahaye ni benshi bifuza ko mu gicira rikuma mu bisazo navuga yuko jewe Madame Gahara mukuze kuva kera cyane iyo bankunda no kubangira ibintu nkibi umviriza sheri kandi hari ikintu yirengagiza azi neza yuko nasize nteye uri kuvuga mu majambo make afise imbanyi yiwawe sasa oya nabihakana imbere yawe nabihakana bigaragaza urumva none ariko noshimishwa afite imbanyi ambe kure oya genda shatu je nawe zaraheze ndivyo bigenda gute mu gihe avuga yuko ufise imbanyi yiwe nzomenya ko je ndayirinda jeje nyene umviriza ikintu kimwe Jasmine ikintu kimwe noshobora yuko noshoka urumva ndakimwumvishe nukuri nitahuye ko ndumunyamakosa kuvuga umuntu arenze yitahura onya imbabazi ziba zihari yes urumva ndasavye ambabarire yibuke iyo twavuye akubita gatima mpembero yibuke ikizano baramukoreye na kimwe basi ari umuzanye kamera birangoye karavugiwe ubu n'umuzi uyu umviriza nashimye kamera ibe hafi kugira ngo nisize kandi nisubire nivuguruze mu bisazo jewe no kurinda mu indi no musuzo kumubona umukobwa harya undamumenyereye umviriza ikintu kimwe sheri oya je sindi sheri wawe ariko niki kicuba cyaraguhinduye ariko umviriza uratunga no kunsesema mvi imbere genda ushaka iki wewe umviriza bebe para kumyiruko ariko ibukiyo twavuye none mwana w'Imana kandi ndamubaze gatonya mwana w'Imana ni gihe kintu ubona akwiye gukora basi umubabarire ko yasavye imbabazi kweri nako turamumfashije gusaba imbabazi tubona yuko musubiranye ukironda yambabaje mu mutima nunda cafisi harama Jeffrey Manon yamugirira imbabazi umva yihanuye ubure yihanuye mugirira ikigo ubu niyo kwihanura umviriza Jasmine nimba noba naramukoreye ikintu kibi mu mutima wiwe ariko ndasavye nkubiti inkoni ndende kuko aho ubona mazi imisi myinshi Jasmine urumva nace mu bintu byinshi bitandukanye nagiye muri famille ariko famille gushika n'ubu imidogo ni myinshi uruvugo rw'abantu ni gwinshi ndamaramara ndabura niyonca niyonja niyo mpamvu nabonye inzira nyamukuru mubabarire none nikuza gusaba imbabazi kuko nasabye imbabazi ndabona naho noba ndiko ndaje mubabarire basi tubone yuko yinjiye mu nzu mu burenganzira yinjira mu nzu kweri nako kirasa yakubwiye wewe ngungu mubabarire oya yavuze yuko nze kumufasha gusaba imbabazi kweri byanse ati tuzana nk'ibyo umvikanye hanze ndekura bakuba ndagufashe nibisanzwe oya ndekura ariko kubera iki uhitamo kubuko gusa nacho ni winjire tuganire ntiwumva dukoma amashyi twese cameraman koma amashyi urumva yuko amubabari winjire gusa tuyage gusa bakunzi bashobora TV urumva yuko imbabazi zibaye kandi ntimeze neza no kuri ndagushimiye reka n'ikindi ndade mwana w'Imana garuka none natwe turagukeneye rega ubanze mukene kandi gute reka nduhuke muri saro kwanza tuyaga ibintu ruhuka ega n'ibyinshi tuyaga none mabuja oya none ndamusige hanze oya ntiyakubabariye none mabuja urukundo rwanyu unyatona yuko hariho haraza imishwano bimeze gute gutaka kumenyana n'uno musore byagenze gute okay kungene twahuye je nawe meje ngaba abantu babanze bakubone ko Cyubahiro TV dufise abantu gusa no mutevye oya kandi imbabazi zabaye mejewe nyene nari nagiye nyene mu mahanga hanze kurondera ubuzima nyene mubona muri Facebook ndamwishimira hama nza mbona ndamurungikira nyene amahera ndiko ndamugira koreshi imipangu inini upanga ukunuku uronde na prasera ko je vision yanje siyo kuba mu hanze shaka tuze tubane ariko je nashaka ndamuhe ama projet abarakora ko je nshikire mu bintu bimeze neza okay nyene turaba muri ubwo buzima je nziko
ari jeje nyene ariko rero ko karanki inyuma ashaka mu nyuma maze gushika ngaha mu Burundi waciye umenya yuko guca inyuma inyuma naciye umunsi naciye nzi no mu Burundi none naciye menya ko karanki inyuma kuko nagumye mbona ubukobwa butabwirabura ubwonze bubyibushe iki nkaraba jene gamana jewe ndi myiza hasi no hejuru naho nasumbwa abandi je ndira abandi ngavuga ati ego ariko nkamwa kira kintu guhera kuboka gushika ukamambiri ni jewe akaza kungira ibintu nkibi ibyo bintu sinavyihanganira niho rero nanje naciye ndamwereka urya rero mwabonye turi kumwe cyamvuga ati we ni yanyeretse kandi ndamwereke tenda yimwereka rero acara adasanga turi kumwe none nk'ubu unya ko ubaye umugore w'abagabo babiri undi mugabo wa kabiri cyumushira heje umubwira gute ame uyu unye nije namwishimiye kandi twari mu buzima bubi kandi me na maproje menshi twakoze nino nzu ni wagufashije kugira uyubaye ya urya rero niwo natoye mu ndavuga ati iyi ngo nyenda kwega nkubwiye nyene notisha kwa karongo nyene ngamubwira bihagarare ko na mayira yanje none ushumushira hehe ushumugira umukozi wawe ushumushira hehe niyamara gutagasa ngo undi mugabo munzu urya ni ikintu cyoreshe cyane noshobora nko kumubwira genda ukore nk'iyo onye hehe ndafise alimentation hehe ndafise nyene ibintu byinshi no mugagenda ukore nyene ibintu nk'ivyo mu Burundi turakunda kubona yuko hari abasore benshi bakunda kurongorwa we nawe warongoye umusore kandi uri umukobwa uramumenya byose umenya kumugurira impuzu umenya kungene n'inzu aba muyi wawe kishi na kenshi barakunda kuvuga yuko uyu mugabo agiye kwinjirira umugore habamwe akagaye ubwo nawe ntagiye wamumuhata ukamubwira ibintu bitari byo ukabona yuko kweri washizemo inguvu no kumubonera agaciro k'umugabo kamukuyeko me ivyonye abandi birahari ariko jewe kubwiwanje no sinogira uko kubera n'umuntu nakunze cyane kukugijeyo namubonye kandi ndamwizera kandi nkamwa nk'ama projet yiwanje nico gituma sinomufata nk'imbwa ndamubaha vraiment uzosubira hanze ryari no zogutumira ndacyabipanga mengira kwanza hari ibintu naje gukora ngamu Bujumbura bikazogenda neza nzosubira voyage okay reka ndagushimira nibaza yuko unamwemereye akinjira ngaha mu nzi yawe tuzagaruka dukora ikindi kiganiro muri hamwe mutuje mufise yindi migambi imaze kwiyongera kuyo mwari musanzwe mufise aho ni asha byiza cyane zo dufise imigambi myinshi kandi ndibaza n'ubuko yinjiye ibintu bigiye kumera neza urakoze cyane namwe murakoze kira bakunzi bashore TV bagire subscribe na comment okay bakunzi Bacubahiro TV turabakunda cyane turabaramukije mwibuke kugira subscribe nyene mugire na comment kira kintu cyose amaturabakunda cyane bye bye amajwe turatashe nibaze yuko umugambi kwa dufise turangije murakoze imana baheza nawe murakoze cyane mujane na Yesu kimwe gusa nanje ndabashimiye kandi bivuye ku mutima nawe turabaze muhiri wacu yes bakunzi ba Chiro TV murabona yuko turahujije abantu bari ni kuvuga bahora bashwana ndetse no kwahukana bari barahukanye yari umugore yari yifitiye amafaranga yiwe yiviriye hanze hanyuma asha yemera kujya kurondera umugabo w'umubogari abari wa murongora ariko umugabo akaba mu nzu y'umugore rero mu gihe umugabo yaragikiza amanyanga meshe yatandukanye azaragena n'abandi bakobwa mu mpisho hanyuma umugore aramuvumbura umugore amaze kumuvumbura ashahitamwo yuko boshobora kuvana nawe ikintu twakoze umugabo yatirondera tubwira twebwe dushaka twongere kuba turi kumwe turi hamwe ngira tubikoze mwego turi kumwe arashobora kumbabarira none twabikoze nibazi yuko ari ibintu bimeze neza cyane mubandanye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane mubandanye muduha support muri ababosi bacu ciao ciao